Igiciro c'ibigori kibandanya kuduga kw'isoko nk'uko vyiganwa namwe mu badandaza bavyo, bakavuga ko muri iki gihe itera rigeze bamwe mu barimyi bizobagora cane kuronka imbuto. Uno musi hari ibigori vyiza usanga abadandaza bamera nk'abadetaya badandaza 2010. Mugabo rero hari abagrossiste usanga bafise amadepo yavyo, abo barashobora kubitanga nko kuri 2100. Vyaraduze cane kuko ndavyibuka mu mwaka uheze iyera ry'ibigori ibi turiko turadandaza uno musi ryagiye kugera ibigori bigugwa 1805 aho baba bakuzimvye mu bisanzwe. No kuvuga batakuzimbye aje kubigura 1800 kandi ivyo byaba ibigori vyiza, ibigori bita ibizambiya. Ibigori byaraduze kuko mu minsi yahera bikera byari nko kuri 1200, 1300, ariko urabona uko bigeze kuri 2010. Ibiciro nyene bitegerezwa kubera intambamye abarimyi, kubera nk'umuntu fatiye aho ratera nk'ibiro nka 5, kubera yuko byazimbye uzosanga ateye nka 2 canke 3. Umva bivanye n'urungero bizimvye nyene bazobigura bizimvye rumara bazishaka urungero bikoresha byo gutera n'ibihumbi 2500 bijya vy'imbuto. Ku bwabo ngo imwe mu nyishu z'iryo duga ry'ibiciro nuko ikigo Anagesa coshira kw'isoko ibigori caguriye abene gihugu. Anagesa yoba maso ntibizobungwe, rero nitumenya ukuntu bizoza amakuru y'ivyo nta nomenya, ariko gusa umuntu yo kwizera ko bihari, tuzi ko bizoza bigabanya canke nituzi yuko bizoza bigabanya igiciro canke yuko bitazokigabanya. Ibigori nk'ubu babizanye ku isoko ndibaza yuko ibiciro vyogabanuka, kubera yuko mu rudandazo iyo haje ibintu vyinshi bigashikaza kw'isoko ari vyinshi, ni ngombwa yuko ibiciro bica bigabanuka, ariko ahari bikeya ibiciro biraduga. Ya leta yaguze ugira ibisore natwe turarumye twogiye kubera byinshi mu bibeyo kitibuka. Tubibutse ko ikigo Anagesa caguriye abene gihugu umwumbi w'ibigori ku mafaranga 1700 ku kilo.